hari ba Varisito Ndayishimiye babiri. Hari Varisito Ndayishimiye w'umugwizatunga, muramwumva ariko aravuga, ni wa wundi avuga yuko afise amatongo arimisha yimbura. Ayo matongo afise amahegitare arenga amajana n'amajana, kandi ingene yaronse ntawe ubizi. Ayo mahegitare rero akayakoresha akarimisha, akaba afise abakozi, afise umutahe uhagije, afise aronka ifumbire uko ashaka, aronka imbuto ziteye imbere, araronka mbere n'abakozi bo mu bushikiranganji bw'uburimyi baza kuraba ingene biriko biragenda. Ivyo vyose rero akabigira abihejeje arimbura, n'ivyo arimbura vyinshi, kandi birumvikana umuntu aba yashize amafaranga mu mirima ingana gutyo, birumvikana ko yimbura vyinshi, kandi akagurisha amafaranga menshi. Ariko iruhande y'amatongo y'umukuru w'igihugu hariho umunyagihugu nyarucari. Umunyagihugu afise agatongo katashika n'ica gatanu ca hegitari imwe. Umunyagihugu afise agasuka kamaze kuba gafuni kubera kakoze imyaka myinshi. Umunyagihugu adafise imbuto zirobanuye nk'umukuru w'igihugu. Umunyagihugu adafise amafaranga yo kugura intabire z'ikizungu. Birumvikana rero ko uwo munyagihugu nawe yimbura utuntu intica ntikize tudashobora gutunga umuryango, agaca ahindukirira rero ku mukuru w'igihugu yibaza ko ari we yomufasha. Uwo mukuru w'igihugu amuririra yuko abana bishwe n'inzara, yuko utwo yimbuye tudakwiye, yuko atashoboye kuronka intabire, akamubwira yuko ibiciro vyaduze, n'utwo yoshoboye kugura adashoboye kutugura kubera ibiciro vyaduze.